ndakuramukije udahema kuba natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, uburimyi, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kugena mu nyuma rero yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Amakuru rero tubafise none agiye kugira yibande ku ngingo nkuru zikurikira. Hari turibaza kijanye n'amasengesho CNDD-FDD yamamo ese amaziki, naho mu yandi makuru turagaruka ku nkuru y'umwana rero ariko atabarizwa muri ntara ya Cankuzo, akaba rero hafi yarafashwe ku nguvu yitwa Bukuru Emeline, yafashwe rero n'umusirikare rero ngabo, akaba rero yarafashwe ku nguvu n'umusirikare yitwa Abuduro Nkurikiye Ngoma. Ese bizoba bigenda gute? Aya makuru rero nico tuyazaniye mu buryo bw'idonido, turaza kuba tuyabashikiriza rwose. Eka rero nisabire utari wafite na subscribe cyangwa se sabone kugira ufyonde ko maze amakuru ajya gushikira kugiye ni mu nyuma iyo kuba wabonye notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Eka rero tudatevye tubagezeho ano makuru ku buryo bw'idonido. Aya masengesho CNDD-FDD yamamwo amaziki. Nkiri muto haro waduteye inkuru y'abatamakazi babiri bari mu myaka y'ababa 80, bari barakuranye kuva mu bwana, baguma babana hafi no mu gihe bari bamaze gushinga ingo zabo, barinda basaza bari kumwe. Niho umwe yaraba mugenzi we amubwira ati uraziga mbere tukiri abana kugeza nuno musi jewe maze gusiba gatatu gusa mu misa. Mbere nako gatatu ni cagihe twagira gufatwa n'indwara y'ibihara tukiri abana. Mugenzi we aranuma amarakanya amwihweza, nuko mukurata yibuka inshuro yabuze akunyu Maderena agafise akakamwima, yibuka inshuro yagwaje Maderena ntiyamuraba, yibuka ingene yarementanirijwe muri sentare Maderena yanka kumusubirira, yibuka yakubiswe n'umugabo bivuye ku binyoma vya Maderena, yibuka ibindi vyinshi. Haciye akanya yanumye niho Makurata yahindukira amubwira ngo ewe Maderena, imisa wagiyemwo yagupfuye ubusa, ivyo uvuze ntibigusa. Muri Nzero n'imiburiburi haraba imisi 3 yahebewe ibikorane vya CNDD-FDD. Uyu mwaka ho bongeye ko iyindi misi 3 muri Ndamukiza. Muri Ruheshi umuryango wa President Ndayishimiye utunganya iyindi misi 3 ikigikorane co gushima imyaka maze ku butegetsi. Muri Kigarama haraba ikindi gikorane k'iminsi 3 gitunganywa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Nukuvuga ko ivyo bikorane bitwara iminsi 12 mu mwaka. Kuri buri gikorane kenshi haca hongera ko iyindi minsi 2 y'ingendo, kuduga iyo kibera no kuvayo, yose hamwe ibaye iminsi 20. Muri ivyo bikorane amafaranga y'igihugu
muri ivyo bikorane amafaranga y'igihugu arahaherera. Umutegetsi wese aratekererwa impamba bita fredomisiyo ijanye n'iminsi azomara mu rugendo, ni ukuvuga amafaranga y'ihoteli n'ayandi azomubeshaho. abashoferi babo n'abajejwe umutekano wabo nabo nyene barahabwa ayo mafaranga. Ibitoro bihahonera ntibigira uko bingana, kandi byose bikarihwa mu makori y'abarundi. Mu biro by'umukuru w'igihugu ho muri buri mwaka barahabwa miliyoni ubu zigeze mu 500 yo gutunganya ibikorane. uharura neza ntiyobura imiliyaridi nka 2 zihaherera muri ibi bikorane. Uko bagenda basa niko bavayo bameze. Mu gikorane ca mbere cyo ku ntwaro ya Ndayishimiye cyabereye Ngozi, mukuru w'igihugu yasavye abategetsi bose b'intwaro yiwe kwandika ububegito bwabo ku rupapuro, hanyuma baduterera mu nkono baraturira. Aho bavuga ngo baraturiye, Perezida Ndayishimiye yavuye ngaho atangaza ko mu minsi 15 abategetsi bose bazoba berekanye amatungo yabo nk'uko ibwirizwa shingiro ribisaba. Nta n'ukwezi kwahaciye Perezida Ndayishimiye ubwiwe yaciye yivuguruza ngo yasanze batunze cyane mu buryo guharura ibyo bafise vyabatwara 2 atakindi bakora. Ubu begito buba buragarutse tugera abategetsi bariko rwo kwiba amatungo y'igihugu, kwihariza iry'igihugu bakabigira ivyabo, kwishima mu Barundi mu myambaro izimvye cane kugeza aho umuntu yambara hafi miliyaridi w'amarundi ku munsi. Kubona ubusuma bwaho umuntu avuga ko asumisha miliyoni 3 ku munsi, agaca ayakoresha mu kugura no kurimisha amatongo atagira ukwangana mu gihugu cyose, kugurisha ingabo z'igihugu zigahonera hanze mu nyungu y'umuntu ariko yimbura amamiliyoni y'amadolari, ubusuma mu makori, ubusuma mu kubesha ko hagiye kugurwa ibitoro bitigera bishika, ububeshi mu makomisiyo y'ibigwanisho, kugeza aho nk'ivy'igihugu bituritswa ngo ntihagire ubaza ivyitwa ko vyaguzwe iyo vyagiye. None ibikorane batabuza ubutegetsi kuba abasuma bimaze iki? Kuva Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi ifise amazina y'imyidondoro y'abantu bashika 200 banyurujwe n'inzego z'iperereza ntibigere basubira kuboneka. Aho abagandaguwe ntibarimo. Amaremengatanya yatumye abantu bapfungirwa ubusa, ntawayavuga ngo ayamare. Abantu bezwa n'amasenare ntibarekugwe, abaheza munyororo bakaguma bapfunzwe ubu barenga 250 mu mabohero y'u Burundi. Perezida Ndayishimiye wenyene ubwiwe
ari mu banka ko abo bantu barekugwa. Ivyo bikorane bitabuza intwaro kwica abarundi canke ngo biyihanure guhagarikira akarenganyo bimaze iki? Imana ni rukundo, umuvukano n'imbabazi nivyo itubwira, ariko intwaro ya Ndayishimiye yigisha urwanko uko bukeye uko bwije. Hari abarundi iyo ntwaro yita abansi b'igihugu, abatavuga rumwe nayo isa n'iyabafuse. Mu Burundi bakwije uburenganzira bwose, imigwi ijejwe kwigisha urwanko rwiza ku munsi kandi ihembwa n'iperereza mu makori y'abarundi. Hari umugwi ukomeye witwa Bimenye, hari imbuga nka Murundi Cakenge n'izindi nyinshi zihembwa n'iperereza kubwira zambika ibara abarundi kandi zigishe urwanko rufatiye ku moko. Mu minsi iza tuzoshira habona ingene iyo migwi itunganijwe mu iperereza. Hari abarungikwa hanze y'Uburundi guhiga no kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye hakoreshejwe isumi canke ibigwanisho. None bikorane bitagabanya urwanko n'inzigo bimaze iki? Ubu nyene abashikiranganje bariko batamba Igitega. Mugenzi wabo Gabi Bugaga aryamye mu buruhukiro. Abashikiranganje ntibazi uwuzokurikira kwicwa. Nta n'umwe muri bo ashobora no kuduza agatoke ngo asabe umuco ko vyahitanye Gabi Bugaga. Bose ni agacerere n'ubwoba gusa. None ivyo bikorane bimaze iki? Ahandi ivyo bikorane bikoreshwa mu kubeshera Imana. Kenshi birangizwa n'ikoraniro ryo kwemeza ingingo ziba zarafashwe kera, maze abasenidede FDD bagahamagarwa gukoma amashi gusa ngo ya masezerano aravyaye ingingo y'Imana. Baja mu bikorane bategura kwiba amatora, bakavayo bayiba mu buryo bunateye isoni. Ibivuyemwo bakavyitirira Imana. Ivyo bikorane vy'abasoma bimaze iki? None amasengesho atuma umusuma yongereza kuba umusuma, umwicanyi akagwiza imigambi y'ubwicanyi, urwanko rukabandanya kwiyongera mu gihugu, akarenganyo kakabandanya kuba kenshi, abatwara bakongereza ububeshi. Ayo masengesho amaze iki? Na cane cane ko amakori y'abarundi ariyo ariha ivyo bikorane. Kuboba badafise amakuru kuva ejo haheze kugeza ejo hazaza, hariko haraba igikorane mpuzamadini ca CNDD-FDD ku mugwa mukuru Igitega. Muri Nzero uyu mwaka hari habaye ikindi gikorane nk'ico, carangiye baca bemeza ko Reverien Ndikuriyo agiye kubandanya ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ubu naho hanuganurwa ko Evariste Ndayishimiye yoba azoca yemezwa nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Yandi makuru cankuzo aribazwa ngo ninde azotabara aka kana kitwa Bukuru Emeline. Hari ibara riherutse kugwa muri komine Cankuzo intara ya Buhumuza. Umwana w'umwigeme w'imyaka hafi 11 aherutse gufatwa ku nguvu n'umusirikare wo muri kampu Mutukura yitwa Buduru muri Ngoma. Igisoda kiriko kikora ibishoboka vyose ngo gikingire uwakoze ibara.
umuryango w'umwana urarushe. Emeline Bukuru ninde? Bukuru Emeline yavutse muri 2015 ku mutumba wa Nyakarera zone Minyari komine Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Yiga mu mwaka wa kabiri kuri Ekofo Nyakarera kuri Ekofo Nyakerera. Emeline yagize ibyago akiri muto cyane. Mu gihe yari afise imyaka 5 umuvyeyi wiwe Renata yaragandaguwe, yarafashwe ku nguvu. Abamukoreye nk'ibi baca baramuniga batamuruzi. Emeline aca aregwa na se be na mukase. None vya vyago vyahitana umuvyeyi wiwe nawe bimuje ko ku myaka hafi 11. Ifatwa ku nguvu rya Emeline Bukuru. Umuryango wa Bukuru Emeline uba hafi kambi bita Mutukura. Abasirikare barakunze kuza gutembera mu mihana yegereye ikambi. Hari umusoda yitwa Abdul Nkuriyingoma yakunda kuza gutiza umupanga akavuga ko hari imiti yaba agiye kurondera mu ishamba. Kuri kano rya 16 ndamukiza 2026 Abdul Nkuriyingoma yaraje muri uwo muryango asanga abavyeyi siho bari, ariko aratora Emeline Bukuru aca amusaba kumuha wa mupanga no kumuherekeza muri bya shamba. Aho niho ibara ryagwiriye. Umusoda yahaye kakana amafaranga 5,000 iyo kukaryoshya gatashe. Niho mukase yabona ayo mahera abaza iyo yayakuye. Amaze kumukankamira Emeline aca aravuga vyose uko vyagenze. Ibipimo vyo kwa muganga navyo nyene vyerekanye ko umwana yononwe kandi yanakomeretse. Ubu ariko aravugwa. Igisoda kiriko gikingira ikibaba inkozi y'ikibi. Umuvyeyi wa Emeline Bukuru yaritwaje ku barongoye Abdul Nkuriyingoma muri Mutukura. Abdul ntiyahakanye ivyo aregwa. Dekoro w'ikambi Hakizimana Claude yahavuye atangura kwinginga umuvyeyi w'umwana ko yokwemera kwakira amafaranga bakihoza ivyabaye. Umuvyeyi yasabye ko babanza kuja kwa muganga gupimisha umwana, ariko umunsi wo kuja kwa muganga ugeze amasirikare ntiyasubiriye kuboneka. Dekoro Hakizimana Claude yagirizwa ko ari we yatorokesheje Abdul Nkuriyingoma canke ko yoba azi aho amunyegeje. Kuwa 18 ndamukiza 2026 umuvyeyi w'umwana yarapfungiwe muri Mutukura azira ko abandanya kubaza ikibazo c'umwana wiwe. Akongera akaba yaranse kwakira amafaranga ngo ahebe gukurikirana ikibazo c'umwana wiwe. Umuvyeyi yafashwe n'uwo yitwa Colonel Niyongabo. Imana yose umuvyeyi yari afise telefone batamenye aca aritabariza. Mu nyuma haboneka abatabaza mu biro bikuru vy'igisirikare. Wa Colonel Niyongoma yahavuye arekura uwo muvyeyi kubera telefone yaronse ivuye mu biro bikuru vy'igisirikare. Inyifato itangaje ya parike Cankuzo. Umuryango wa Emeline Bukuru warituye procureur wa Cankuzo naho aratumako umukuru wa Mutukura kuwa mbere uheze 2026. Umukuru w'ikambi yari yemeye ko buca azana Dekoro abariwe apfungwa kugeza Abdul Nkuriyingoma abonetse.
kuva ubwo ntacakurikiye. Abaryango bagiye kuri parike nta nyishu bahabwa. Ubumengo Procureur akeneye ko abaryango baruha bakabiheba. Aho bigeze General Prime Niyongabo atwara igisoda c'u Burundi bene umushikiranganji Marie Chantal Njimbere ajejwe igisoda nibo bashobora gutabara aka kana. Bukuru Emeline n'umuryango wiwe nibo bonyene bashobora gutanga itegeko muri komanda wakamutukura maze agatanga dekoro. Hakizimana Claude bene Abuduru Nkuriyingoma. Isoda ntigikwiye gushigikira inkozi z'ikibi zihohotera abanyagihugu. Procureur wa Cankuzo ahagarike kwica amatwi. Ubundi iyi dosiye yategerezwa kuba mu rubanza rw'ikibiriraho kuko n'uwakoze ibara ntiyigeze abihakana. Rero aya makuru niyo twari tubafisiye none. Dushimira wewe udahema kuba natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyana yacu ya Isange TV. Nshimira wewe wabanye natwe muri aya makuru, komeze kugira amahoro y'Imana.